Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Umunsi umwe Yezu yariko arasenga ahiherereye, abigishwa biwe bari kumwe. Arababaza ati, abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati, bamwe ngo uri Yohani Batista, abandi Eliya, abandi nabo ngo uri umuhanuzi muri bamwe ba kera yazutse. Yezu araheza arababaza ati, mweho ku bwanyu ndinde? Petero abari wavuga yishura ati, uri Kristo. Yezu araheza arabihanikiriza ashimitse ngo ntihagire uwabibwira. Yezu yongera kati, umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi, agacibwa n'abashingantahe n'abakuru b'abasaseridoti n'abigisha, kicwa, hanyuma akazuka hashize iminsi 3. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi ijambo ry'Imana mu gisomwa ca mbere muri ca gitabo ca Kohereti riradufasha gusubira kuzirikana cyane ku bijanye igihe cy'ubu buzima Imana yaduteretsemwo, ibikibamwo, ibikirangukamwo. Wamusanga bigenda birakurikirana, igitangura ukamenga kiratanguye mu gihe, mugabo ugasanga kandi kirarangiye. Mbere bimwe mugasanga birimwo iki n'igihushane caco. Ivyo vyose akagira ati biruhira kuruhisha umuntu, kuko kumbure umuntu muri we uko yaremwe ashaka ibihoraho. Ya nyota, ya nzara y'uguhoraho ugasanga ituma umenga ibintu biramucanacana ko, ariko atabisigaranye vy'ukuri, atabikuyemo ikintu c'uguhoraho. Mbere nawe nyene akisanga igihe kiriko kiramurya buke buke kitamubwira, akisanga kiriko kiramutwara. Igihe rero ni ciza, atari uko ubwa mbere umuntu agikuramwo ibi canke biriya. Ni ciza kuko ubwa mbere n'ingabirano y'Imana. Ariko igihe umuntu atamenye insiguro y'ikintu kimwe kimwe mu Mana y'ibigenda birashika, biramuruhisha cyane, kuko ikibazo camaho aguma yibaza ati, kubera iki ibi bimeze gutya, kubera ikibi? Iyo rero umuntu arondeza inyishu ugasanga arazibura, ugasanga ntashigwa mu bwenge, nta kindi kintu na kimwe burya gitanga inyishu nziza ku bijanye n'ibiba mu gihe, ingene bihindagurika, ivyiza bikabisa ibibi, ibibi bikabisa ivyiza, bikaza birakurakuranwa, ugasanga biriko biraruhisha umuntu. Nta kindi kintu na kimwe gishobora kuba inyishu nziza atari ukwibuka yuko iki gihe umwana w'Imana yakijemo. Ico kintu kirahambaye cyane, ico bita mu mvugo ya teologia l'incarnation, ingene Imana yaje dans la chair. Incarnation nk'amajambo abiri, in avuga dans, muri, carnis, mu buzima nyene gushika no mu mubiri w'umuntu. Imana yaraje mu buzima bw'umuntu, mu gihe c'umuntu. Naco gituma igihe kitakiri ibintu gusa bikurikirana bihindagurika. Umwana aravutse, arakuze, arize primaire, secondaire, université arayize, arageze gushinga ugwiwe, aravyaye, araryohewe n'ubuzima, arasohoye, imishatsi yera iratanguye kuza, iminkanya iratonze, ubuzima burasubiye hariya hasi, arapfuye. Binayisha nuko nyene biraheze nyene. Ivyo bintu umuntu abikurikiranye ukibaza. Nce nibuka ikiyago umwanditsi ari hano ashira hagati ya Martin Luther King n'umunyeshure yarahageze ariko araheza ibi vyigwa vyo
ariko araheza les humanités. Kamaze ati mbe none kuri kuraheza amashuri yisumbuye uzoca ukurikiza iki? Nzoca ndondera nige universite nziza ibaho mw'isi. Acamubwira ati hanyuma mpejeje kwiga universite nziza mw'isi nzoca ndondera akazi keza mpembwa amahera afadika. Hanyuma nzoca nkorana cane cane, abantu bose barashaka gukora muri ibintu vya Organisation des Nations Unies kuko niho bahemba ibifaranga vyinshi mu madolari. Hanyuma nze ndondera umugore mwiza twubaka urugo ruryoshe. Hanyuma nze mvyare ivyana vyiza bimerewe neza. Hanyuma nze ndabasohore tuze turagenda mbere kurya amavakanse dufise amafaranga menshi. Hanyuma tuze dusazane n'umugore wanje nzobe nasohoye abana. Hanyuma tuzosaza. Hanyuma ageze ku rupfu aratinya kubivuga. Caratinya kubivuga. Mugabo naho tubitinya, aho hanyuma hariho. Aho hanyuma hariho. Mbere ni vyiza yuko naho kiri mu maraso ashushe wumva umenga ntiharagera, harashobora kugusurprena ukazubona haraje, wari kuracapura yuko umenga uzoshika hariya ukagenda utahashitse. Umuntu umwe musa aduha inyishu ituremesha y'umwizero udapfa, ni Yezu ko yaje muri ubu buzima. Inyishu nziza kuwogenda hakiri kare. Hari n'abagenda batabonye umunsi bakiri hariya mbumanyiza ba nyina, hari abagenda nyene bari bageze kuryoherwa, hari abagenda bagira bati gwadutebeje, mugabe yo ruju ugasanga niwe yatanze abandi kwiruka. Sinze jewe nanye ndabaka video ko muganga mu kuvura abantu bagwaye umugongo, yagira mugorowe agaca kuminduru, yagira muhengetse agaca kuminduru, aca mera nkuzanye ubuhiri agira mukubite umugongo, azabona arahagurutse arakomeye ati wakize genda. Iyo urupfu ruje umuntu arurira inzu nk'akayabu atavyo yoshobora utahari. Bivuga yuko hanyuma hariho, mugabo kandi twibuke yuko hariho hanyuma, ariho hanyuma hahoraho. Nivyo uyu mwanditsi ariko aratubwira uko kuntu umenga umuntu uko umwanya uzurahera hazi ibindi umenga ntashigwa, nuko muri we mwumvise akajambo yavuze ngo bisubiye Imana yarabashize mu mutima ubwenge bw'ibihe byose, ngo naho umuntu adashobora gusobanura ivyagizwe n'Imana kuva mu ntango gushika ku iherezo, Imana yaramushizemwo uguhoraho ibihe byose. Ni naho ubona yuko umuntu menga yo kwipfuza guhoraho ahanyene hakwisi, mugabo ubuzima bakamubwira buti oya si vyaha, nukujabuka mu kindi igihe kitagira igiharuro c'umwanya, kujabuka mu guhoraho kw'Imana, mu guhoraho kw'Imana. Ivyo navyo kugira ngo tubishobore nuko nubundi tumenya kudapfisha ubusa igihe Imana iduhaye. Nubwo igihe umenga cogomba kutugerageza kigahakwa kuduhushisha, kubera gucanyinganyikirwa, kubera ivyago, kubera ibinabiriya vy'ubuzima, turabonye akarorero keza na Yezu, tukabona ko arabona ko hariho ibihe bigoye azocamwo, ukabona yuko afata umwanya wo gusenga kugira ngo avyakire muri we. Aha turumva Yezu ngo yariko arasenga aca hindukira abaza ikibazo abigishwa biwe ngo mbe ngaho hanze mwumva bamvuga kwiki? Baturi naka umuhanuzi umwe mu bakera yazutse ati none mweho mwibaza ko ndinde? Ukabona yuko igisabisho ciwe ni igisabisho kimugarukana kukumva icari no kugomba kandi kumvisha abigishwa biwe icari bukebuke ngo baze baracinjiramo. Ntangeka mu gisabisho ariko arasangira na se, yarasaba kugira ngo abigishwa biwe bashobore gutahura ico gihe kizobagerageza
kuko ubwa mbere batakinywa no mu mazi, badashaka kumva umuntu ababara, ariko kandi kubera yuko bagira bati twebwe ntitwagukurikiye tugomba guca ngaho, twagukurikiye kugira ngo turonke promotion, turonke tuba abantu bakomeye. Ico gituma mubona ababwira ivya Mesiya abwira ati ntihagire ico mubivuga ko ntarizura mu bapfuye, niho muzobitahura neza. Igisabisho kiradufasha kugira ngo ibitugerageza mu gihe ntibitwibagize ico turi, kandi bikadutuma mu kungena abantu bashobora kutwiyumvira kwinshi tuguma duhagaze mu cimani dushakamo. Abakura batwumvise, abashingana, abaki bose barafise ivyumviro kuri Yezu, abigishwa be barafise ko ivyumviro bitari byo byinshi, n'abagendera hafi yiwe. Umuntu uretse umwana w'Imana, umuntu asanzwe wamusanga umenga n'igitangaza kidusiga ubwenge, nawe nyene nibimushikira bikamusiga ubwenge, agakenera imisi yose kwama ariko araza imbere y'Imana kugira ngo Imana imuhe umuco, imuhe inguvu n'ubutwari bwo kugendera ikimushakamwo, kugira ngo igihe ciwe ntigipfe ubusa. Ukaba ushaka yuko igihe cawe kitopfa ubusa, menya kugisangira n'uwo ashobora kugiha akanovera k'intumbero nziza kandi intumbero yirasira mu buzima budahera. Amen.